Waje Burundi ni application ikora nk'izindi zose, ishobora kuboneka kuri Play Store canke App Store. Iyo application rero Waje Burundi ni application ihuza umushoferi n'umupasaje canke uwiyunguruza n'uwumwunguruza. Muri make nivyo ikora, mugabo iciye mu buhinga bwa none kuri internet, kuri telefone. Hanyuma ikaborohereza kugira ngo bashobore kubonana, bashobore gutorana bitagoranye. Muribuka ko intumbero Uburundi bufise, Burundi bwifashe muri 2040 n'Uburundi buteye imbere muri 2060. Rero twabonye ko tutoguma twicaye, n'iciyumviro canye n'icubahiro umukuru w'igihugu cacu Burundi, aho aduhimiriza twese, ahimiriza bene gihugu bose ko tuva hasi tugasidukana n'iyonka mw'iryo terambere, mw'iterambere. Rero natwe twagize ico ciyumviro muri iyi university. Nabwiye ko nsanzwe ndi umwigisha mu ma université, donc iyi ya Summit International Institute, dukoranye n'abajene developers, aba informaticiens baho n'abandi bo hanze bagiye baraduterera ivyiyumviro, dushiraho rero iyi application bita Waje kugira ngo ishobore gusayidira canke gusahiriza, gufasha mu gushira mu ngiro igiciyumviro canye n'icubahiro umukuru w'igihugu cacu Burundi, kugira ngo dushikire igihugu cifashe muri 2040 n'igihugu giteye imbere muri 2060. Rero turavuga tuti izofasha mu gutuma abarundi tutaguma twicaye hamwe mu iterambere, ariko natwe tumenye gukoresha internet, tumenye gukoresha amatelefone yacu, tutandika ama message adafise akamaro, ariko dukoresha amatelefone no mu gushobora kugira ubuzima bwiza bworoshe, ukaronka itaxi bitagoranye, ukaronka umukiriya bitagoranye, canke uri umukiriya passager ukaronka uwugutwara, ushoferi ukunguruza bitagoranye. Ubwa mbere na mbere Waje Burundi abantu ishobora gukorana nabo, twabwiye ko imeta en relation canke ihuza uwiyunguruza passager n'uwumwunguruza umushoferi ku rundi ruhande. Hanyuma ariko si ivyo gusa, irashobora gukorana n'abandi bantu bose bavyifuza. Hari amabanke avuga ati twebwe turafise ibibazo vya transport, kuko dufise ihangiro yuko haba transport iri smart. Nukuvuga iki? Smart transportation nukuvuga ko twifuza ko ivy'imirongo bihava, abantu bakoresheje telefone bagashobora kuronka uburyo bwo kwiyunguruza batarinze kugira ingorane, nkurahe imodoka, nkurahe umushoferi. Aciye kuri application agashobora gukontakta umushoferi, hanyuma umushoferi akamusanga hari akamwunguruza. Nka twebwe dusanzwe ko akazi ko gutwara abantu n'ibintu, iyi application Waje Burundi turabona yuko hari ikintu ciza iro bitufitiye, uko urashobora gutwara nk'umuntu agata nk'ibintu mu muduga akabura ingene abitora. Muga iciza kiba kihari uri muri iyi application Waje Burundi, umva umuzigo w'umuntu ntushobora gupotera, canke yasizeho nka telefone cyakibagaho nk'ibindi bintu ntibishobora kuzimira, kubera uraba wagiye kuri connection muri application wakubonye, urashobora guca nko mu biro bavuga ati nakora ni tagisi niyi plaque niyi, mu mundondera nakoresheje application Waje Burundi.